Mwaramutse abandi nabo mwiriwe, nizere ko meze neza muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro biremeshwa na Olivier na Nathalie. Turabaha ikaze iwacu muri Quebec muri Canada, aho mugani w'abari aho bakunda gukoresha terme ngo aho turindiririye Yesu. Kandi turashimira Imana n'abadukurikira bariko baratwara imodoka canke bari mu mabisi bataha, canke baja ku kazi, abadukurikira bari mu vyumba iwabo, bari muri saro iwabo, aho muri hose, aho mudukurikiranira hose, nukuri Imana ibahe umugisha biciye muri ibi biganiro. Musubire muhembuke, musubire muhezagirwe, Imana isubire ibakureko uruhunyi, mushobore kubona, mushobore kwihweza no gutahura. Rero tugomba kubandanya, ariko imbere yaho ngomba kubibutsa yuko dufise ibiganiro ducisha, dufise une chaîne YouTube yitwa Baho Podcast. Ku batoba barayimenya barashobora kujayo bakaraba kuri YouTube, mukiyabonesha mugaklika no kuri ka gakengeri notification kugira ngo dushitseko ibiganiro bishasha mushobore kubironka. Hama nagomba no kubabwira yuko na twa dukino mumaze iminsi mudusaba mukunda, aho dusigura kuvyerekeranye n'amatamperama, no kuri uyu wa gatanu uza hari kandi tuzobashiriramwo, kandi nako ndazi yuko kazobigisha kandi kazobahezagira. Imana rero ibahezagire. Hinge ndabahe Nathalie nawe abaramutse. Ndabaramukije kandi nukuri biraryoshe cane ko tuba turonka inkuru zivuye iwanyu, ama message, amajambo turemesha, amatemonyage. Nukuri Imana ibahezagire cane. Hari amaudio tudashobora gutanga nkuko twama tubibabwira, kuko kenshi bikora ko cane ibintu vy'ibyina, ariko Imana ihezagire umuntu wese afata akanya kutwandikira, yo kudusengera, yo kuturemesha, yo kudufasha mu buryo canke ubundi. Rero mu Imana ibahezagire cane. Rero no musuga tusubira kubandanya kuri discussion je nakunze vraiment, kuko vy'ukuri naho maze imyaka myinshi nakiriye agakiza, kandi naho izi enseignement nayo maze imisi maze imyaka ndazumva, biraryoshe kwibutswa. Burya iyo bibukijwe hari igihe usubira no guca bugufi, ugasanga hari ibintu vyinshi wibagiye, uragaruwe mu urufatiro rwama rukomeye. Ni vyiza kubibuka kandi ni vyiza kugaruka hasi ukibuka ibisanzwe. Amen. Rero nkuko twako turavuga ivyerekeye impwemu, umushaha n'umubiri. Sinzi ico Olivier yo bivuga ko gatoya. Twariko turavuga kuvyerekeranye yuko umuntu ni impwemu afise umushaha hama akaba mu mubiri. Rero ikintu twariko turashimikirako cane ni ukwerekana yuko abantu baha agaciro umubiri n'ibiwugize n'ibiwukikuje, ariko umuntu nyakuri ntibigera bamumenya. Umuntu ni impwemu. Turavuganye yuko ni impwemu. Iyo mpwemu nayo igizwe n'iki? Igizwe n'ikibanza Imana ibamwo. Nico gituma hariyo umukozi w'Imana yigeze kuvuga ngo mu mutima w'umuntu wese ngo hariyo ngo place iri vide, ikibanza novuga canke igihengeri kigaragara, aho Imana yonyene ishobora kuwukombla, ishobora kuwuzuza. Hama ikindi naco kiri mu mpwemu nico bita conscience, agatima muntu. Conscience iri mu mpwemu. Hama icya gatatu naco nico bita intuition. Intuition ni iki? Nico kintu gituma umenya utigeze wigishwa. Ivyo tuzoronka umwanya wo kubidekortika no kubivugako. Hama twariko turavuga kuvyerekeranye n'umushaha, ariko wowe turawufatira umwanya. Umuntu agizwe n'umubiri. Umubiri Bibiliya yita ihema, umubiri Bibiliya yita inzu tubayemwo. Uwo mubiri nawo ugizwe novuga n'umujournaliste. Tugenda n'umujournaliste atuzanira amakuru. Urumva? Ivyo tubona ni watumvisha ko hakanye, ni watumvisha ko ivyo kurya biryoshe canke bibishe. Urumva? Ni watwereka amacouleur, ni watumvisha amason. Urumva? Amajwi vyose. Donc les 5 sens zizanwa canke ziba perçu hamwe n'uyo mubiri. Hama rero twariko turavuga ku mushaha, turiko turibaza ikibazo, none ni kubera iki hariyo abantu uvuga uti uyu muntu arakijijwe, mugabo ndaba muri kameremere uko abayeho, uko ameze, nukuri ndazi n'abantu benshi bakunda kubivuga ati nukuri uyu muntu arutwa n'abapagane, arapfuma bireka. Ndibuka ariyo n'umuntu akijijwe, narinzi yuko yari akijijwe, mu nyuma twahuye mbona ari mu buzima nyene
nyene bumeze ukuntu ndamubaza ntibiteye umukozi w'Imana kuko yari umuntu avuga ubutumwa n'iki aca arambwira ati Olivier urazi kuva kera namye nanka kuba indyarya ndavuga nti arambwira ati ubuzima nagiyemwo n'ubuzima budatomoye ati rero ibintu vyo kuba indyarya vraiment nukuri moi je suis entier ndi uw'Imana canke nkaba mu mafuti rero singomba rero kuba ndabesha Imana reka nje muri ivyo ndimo vy'amafuti ninagaruka nzogaruka nivyakunze urumva donc mu mushaha w'umuntu habamwe ibintu vyinshi nagomba kukubwira ngo mu mushaha wawe harimwo ibintu bigutekeyemwo bimuzi ariko hariyo na vyinshi udazi nico gituma Dawidi avuga Dawidi n'umuntu novuga mu buryo bw'umushaha wiwe mu buryo bw'abarangamutima mwibuke yuko Dawidi muri description muri temperament yiwe n'umumelancholique aba melancholique n'abantu novuga excuse n'abantu mu mushaha wabo usanga baba affecté tellement kuko niho bibera urumva niho bibera abasanga ikintu novuga c'umubiri les cinq sens barakibamwo cane bakundira barakunda kuryoherwa aventure urumva ibintu bitera des sensations nouvelles urumva nico gituma yagiye akomanda ikintu gishasha aje ikintu gishasha kuguma mu kibanza kimwe biramugora ariko mu melancholique kuguma mu kibanza kimwe ntibimugora kuko ico kibanza cyo kidetermina kugubwa neza kwiwe ikidetermina kugubwa neza kwiwe nukuguma entre les quatre murs za ame yiwe z'umushaha wiwe ako twaye vya bigumbagumba vyiwe vya bisantima vyiwe rero mu mushaha harimwo novuga l'intellect donc uburyo bwo kwiyumvira uburyo imagination canke raisonnement mu buryo bwo kwiyumvira ikindi naco kirimwo harimwo ibigumbagumba donc biri ubwoko bubiri iyo tuvuga ivyerekeranye n'ibigumbagumba hariyo novuga les émotions nazo nizisohoka nibigaragara hakaba na les sentiments nazo kenshi ntizigaragara urumva ariko emotion zozo niki zija habona zisokoroka zija habona wawundagira ibitwenge wawundagira amarira urumva ni n'ama emotion ariko ama sentiment sindamwiyumvamwo ntarinda nabikwereka urumva ni sentiment abafise muri we hama hakabamwo na la volonté ubugombe rero niho kuri temperament y'abakolerique bihwanye na ame tubona ibi bice byose bitandukanye usanga bigaragaza novuga ico bari nko muri volonté de faire uzosanga abakolerique hamwe n'abamelancholique n'abantu bakomeye cane hama mu vyerekeranye n'ama emotion abasanga n'abaflegmatique n'abantu babigenderamwo nico gituma umuflegmatique akeneye amahoro ntakeneye ikintu kiza gitrubura ama emotion yiwe umusange nawe agerageza ikintu cyose cyo créer ayo ma emotion c'influence ama emotion meza ku bandi no kuri we rero twaratanze akarorero muri audio y'ubuheruka turiko turavuga yuko ame imeze nk'umuduga wahuye n'isanganya imwe yahuye terma n'ubuzima ku buryo yacitse utunywenywe uwo muntu ntimwizere yuko haheze umwaka umwe w'agakiza uwo muntu comportement yiwe izoca ihinduka cane cane ataronse peut-être n'ingene yigishwa atahura yuko uko yakiriwe suko bihagaze ku vyakora ko bihagaze ku cari ubwa mbere na mbere cyane kuko jewe niba ari ikintu ca mbere cansitaje nkoresha terme y'abakizo dukunda gukoresha ikintu ca mbere canzazaniye ni ukubona mu ishengero ry'Imana jewe nakijijwe nibaza yuko nzohura pana abamarayika ariko nzohura n'abantu bashitse mu ijuru bashikanye amaguru numva yuko atakintu cyo gushwana hagati shitse mbona mu ishengero hari amakuba no mwisi n'ukuri ntari bwabona mbona hariyo de jalousie ugufuhirana mu rugezo rudasanzwe
ndicaranye nkibwira ibi bintu n'ibiki mugabo umaze gutahura umushaha umve Yesu yarakijije impwemu ntiyayikijije gusa yabahaye imitima misha ariko imishaha aho rero Yesu yadusigaye impwemu n'ijambo kugira ngo ayisanasane nicyo gituma n'ijambo ry'Imana Yeremiya hariho igicapo kitubwira ku ijambo ry'Imana Yeremiya avuga ngo n'inyundo imenagura urutare kandi ngo n'umuriro utongora bene data iyo bariko baragongora tore y'imodoka barashiramwo akariro ikagenda yoroha maze bakagongora ijambo ry'Imana niho bamwe muri mwebwe mbese tuvugishije ukuri twese hari igihe turisoma tukumva rirageza ahantu riturya cyangwa tugaca no mu masituwasiyo tugaca mu bihe bituturira cyangwa Imana inakoresha nk'umenga bisa nk'umuriro ugasanga waranasenze Mana nk'uriko ikintu imbere ugasanga ahubwo kiko kirakugorora ntavyo wamenye wakira cyangwa wakura muri iyo dimansi ugasanga naho ico kibazo kitahindutse wowe warahindutse indani kubera iki warahinguwe biciye mu muriro rero umuriro si mubi Imana rero nawukoresha cyane gose umuntu atahura igituma Yesu yavuze ati amatribulation murayakeneye turakeneye amatribulation kugira duhingurwe iyo tutaronsa amatribulation twaguma tugonzwe dukubitize dusa nabi hanze twebwe nyine ntidufise l'opportunité yo kugira iki yo kwivugongora ngo twikuramwo imicafu ngo dusubire tugire yatore nziza ahubwo nziza kurusha Imana yararemye erega na Bibiliya iriko iravuga ivyerekeranye na tribulation iriko iravuga amageragezwa les épreuves iyagereranya n'umuriro iyagereranya n'umuriro urumva umuriro ucyorora upurifya kubera iki harimo utu impurite twinshi hariyo akarorero kandi nobara ikirahuri c'amazi iyo giteretse aho hari igihe uyaraba ukavuga utaye amazi ni meza hari mw'ishengero iyo badugije ibiganza bose bariko baratanzira bariko bararirimba ariko reka unyiganyize gato ubona ibintu biriko biraduga rero hari igihe abantu baca bavuga bati yo aya mazi basha yo ibara ryaraguye urumva aya mazi yose umuntu yasese bene data hari ibintu biturimwo natwe tutiranda konte nibaza ko ico gituma kenshi iyo dushitse mu rugo cane duhura na tuvyita ibihuhusi ariko ni ya mishaha yacu imwe yagonze yamerewe nabi yakubititse yihuye rero usanga imengiri kiragongana ikiramererwa nabi tugaca twita ngo ndiko ndaca mu bugaragwa ngo ndababaye hari na seri tugeze kugira kuvyerekeye guca mu bugaragwa ugasanga ahubwo n'imigisha c'est une occasion yo gushobora gukura yo gukira umuntu yarakubititse yatekeye vya bigumbagumba yarakubititse n'ubuzima yakuze nabi yahuye n'ibihuza yafashe ingingo mbi ubuzima gusa hari n'igihe uhitamwo nabi ugahitamwo amakonsekansi akakugwako wacure tuvuga sanga uko muhuye na Olivier umwe arashavuye undi aravyimbye uragize gute hama ijambo ry'Imana rikakwibutsa rega Natali nturi igikumbagumba nturi iki ntuwategezwa kwifata reka kugira ubwoba reka guhahamuka reka donc nibaze yuko no mu rugo Imana idutera ibakwe itugirira la chance yo guhezagirwa biciye muri ya miriro bigatuma vy'ukuri iyo twumvirije mpwemu yera twiga kurekura ivyo bintu tubabaje kuko ndibaza yuko si bibi intambara simbi jewe ubu ndabona ko franchement kera narasenga nti kintu nikimvira ruhande Mana ndagusavye kimvira ruhande ariko nasanze ari umugisha nsanga kujye Paul yavuze ati ko nasenze gatatu oya vy'ukuri la grâce se manifeste ngo ubushobozi bw'Imana bwigaragaza iyo mfise intege rero nibaza yuko hari gihe dukenera kugorogwa biciye mu muriro gituvyumve mugabo kenshi nuko tuce twicira imanza tukavuga ati twebwe ntituri babi basi ngerageze kwigorora nta muntu numwe ashobora kwigorora hari gihe dushaka guhitamo bivuce mu nguvu zacu ububasha ejo narashashwanye na Olivier ejo narashwaniye abana ejo narabeshe narivye Mana no musi ndahisemwo kutakugora warahetamye waramugaye
bifata akanya gato cyane urabisubiramo ni ubushobozi bw'Imana iyo mpemu yahindutse muri wowe uyiretse bijanye n'ijambo ry'Imana afite ijambo ry'Imana riza kuvyura riza kwibutsa by'ukuri yuko nturi ikintu gisanzwe ni ubushobozi bw'Imana bwonye mushobora kubohora Imana ishima cyane urumva mu mushaha twumvise yuko hariyo ibintu bitatu hariyo la volonté ubugombe ubushake hama tubona yuko hariyo ibigumbagumba hakabamwo na repanse reka ndabaha akarorero muri situation isanzwe kumbure mushobore kubona uko bihora bigenda urahuye na mwene data Natali sivyo uramubonye ikintu gituma umubona ni iki na amaso iyo amubonye acarungikira information umushaha mu mushaha ikintu kici kiza ni iki ni Natali nzi ndamuzi he bici bija muri ya domaine ya mbere novuga y'umushaha repanse muri disque dur ikironderaho Natali rero Natali yarampemukiye Natali yarambabaje Natali yaramvuze nabi Natali yarambesheye Natali amfitiye ideni atarandiha Natali urumva n'amadosiye ncanugurura ariko ivyo biba mu mwanya w'isegonda ariko ndiko ndabibacapira buke ingene bigenda uko wirutse reka ngende buke donc urumva amaso aranyiritse Natali mu vyiyumviro directement haciye hagenda kwiyumvira Natali y'amahera ataranyishura navya bitutsi ndakwa kubeshegwa na kwa kumpama kwa kunjaruza n'ibindi hama mu mwanya mutoyi amavuta ari kwipanira yakaca yaka n'umuriro uba wakije ibigumbagumba ivyo bikabira ukumva ikintu kirinuwe muri estoma ariko nagomba kubabwira iki kintu Imana yarakinyigishije burya ibigumbagumba iki kintu nimwacumva no kuri kizobafasha ibigumbagumba bimeze nka twatuntu twaruje mu muduga urabona mu muduga iyo uriko uratwara umuduga ukabona akantu gatukura kuri tableau de bord kakubwira danger kajya karemerva karababaza mugabo kajya kaba kariko kakwinda intambara imbere cyangwa ingorane sivyo hariyo aka essence hariyo akamavuta hariyo akipine hariyo kaba kariko karakubwira naho utaryoherewe kakwibukije kugira usubizemo igitora atamahera ugira urabipine cyangwa ufise make cyangwa iki urumva mutahagarara mwishiremwo irahagarara mwibarabara urumva uraza kugira ingorane ibigumbagumba ni moye Imana yaduhaye kugira iduprevene ko turiko twiyumvira ibiri dangereux nandisho kintu ragitawe kuko nasanze ikigumbagumba si vyiza kukinyegeza si vyiza kukiciniba kumenga ngo ntikibaho kirabaho kiba gihari hari gihe muravuga ngo yaye ngo urukurambire ngo senge ngo kumenga ngo nibage ngo jewe ngo rega ndababaye rega sitakubwiye ngo ureke kuvuga ko utababaye rega ko kubabara niko mugabo en fait ikigumbagumba kimeze nk'umubabaro dans la douleur kwa muganga canke fièvre ni symptôme yerekana ko ufise ingorane rero kugira uvyoroshe umuntu wa mbere gukura ko iyo ntambara ni Imana iyo ugwaye uja kwa muganga rero kubabara ku muganga bene data naho bibabaza c'est un excellent indicateur kuko iyo habaho ububabare abantu boja kwa muganga iyo mvira umuntu akomeretse amana yumve ko yababaye kandi iyo ngwara umengera abaho iyo ngwara irabaho ni danger bayita hémophilie ni ukuvuga uravirirana ugahera ariko hari abantu bafise n'ingorane ndayo niyo bagwaye na diabete ugasanga ntakibabara donc yagize infection ku buryo yakomeretse ku kuguru ntiyigeze yumva ko ababara hamaci yagiye gushika bataye akamuca ukuguru rero kubabara si bibi bituma uvuga uti ndafise ingorane hinge negera umuntu ntabara rero n'ikigumbagumba jewe ikintu cantaje no mu bigenderane ya Jena Olivier ndibuka yuko ico kintu gihe twagitahura byatumye mvuga nti naho kameme mbabaje man unyeretse ko mfise ingorane kuko hari ibindi bihe agira Olivier la même chose bikaca bintwenza ngo nibashira ibintu byamufasha umusini biki ukibaza none kubera iki
mubaye babiri umenga uheje kuvyifatamwo mu buryo bubiri nuko hari igihe uba conscient n'Imana kurusha n'ikindi gihe utaba conscient y'Imana by'ukuri uba kure ugasanga umushaha wawe uri wenyene naho ijambo ry'Imana bifise ikibanza kidasanzwe rero ikigumbagumba si kibi ikibi ni kukigumamo umwanya munini ikibi ni kukirambiramwo bandanye rero yashimana ariko ndababwira kuko nk'ivyo Natali yaravuze nk'ubu bakubwiye ngo hari umushinwa yakuvuze iki kintu wibaza ngo arico bikubwira kubera iki kuko muri ya disque interne iryo zina ryiwe nta histoire mufiseko ni ukuvuga nta referansi ihari mu buzima bwawe ntaco mupfana nico gituma ataco bikubwira nico gituma burya umuntu ntababazwa n'icyavuze ababazwa na historique iri inyuma y'ivyo Horace afitaniye n'uwo muntu ni vya bindi rero biri muri ya disque dure bimwe biri ngaho ivyo rero bikaca bivyura vya bigumbagumba rero ibigumbagumba nivyo nababwiye na kana Imana yadushiriye ngaho kanadufasha kudukebura ngo iminsi yose yo wumva ugize ishavu aba ari alerte iriko irakubwira ngo uriko wiyumvira ibitari vyo uriko wiyumvira nabi ndabasavye la prochaine fois nubasubira kumva utamerewe neza aka kantu kibuke ofe turi kuributswa ni alerte urumva ni n'ikintu kiriko kiravyura umubiri wawe uriko uragenda urumva kugira kikugarure rero iyo utarabimenya ikintu kici kiba niki amavuta agashuha mugabo natarafitiye amahera natari yamvuze natari yamponze yampemukiye yagize iki none ngiriki ibigumbagumba bisubira kuvyura muri ya madosiye ari muri disque dure none tumugirire iki rero iwanyu uwabagiriye nabi bamukubita umutwe ku zuru iwanyu wabagiriye nabi baramutuka iwanyu wabugiriye nabi ahagarara kwibarabara akiha akaruru iwanyu education baguhaye iyo ndiko ndavuga iwanyu sindiko ndavuga mukira kwa papa na mama ni enfance wagize n'abagenzi ni eglise usengeramwo ni uko wakuze ibintu vyakumaritse ni hurundera rero umaze kurondera ukaje uvuga uti yarantutse reka nje kumufata amashati ndamwereke koca ikiba niki nuko umutwe ucubereka option zihari ni ukugenda urumva rero umaze kubona solution woshira en place iki kiba niki donc hacaja communication kuri decision dukora iki sivyo donc dukora iki mwagiye muri dossier uku nuko mufata ishati hama commande ikace habwa umubiri ukaca ugenda ku execute ndatera ibuye ndatuka ndavuga ndica bikaca bigenda uko reka tuzovugana ubutaha ukugene bigenda ariko nizere yuko biriko birabatahuza mekanisme umuntu akoreramwo ukaca usanga rero ivyo abapagani bakora nivyo abana b'Imana bakoze maze umuntu akaca avuga ati none difference iri erega mekanisme iracari imwe nico gituma ata difference yobaho Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza amen ariko mutwandikire mutubwira ico mwakuyemwo ibibazo mufise bizodufasha no kudevelopa kumbura hari ibintu ducako twe nk'ababizi ugasanga turanyarukije kumbura ugasanga na ma point au quick kurusha ego yes abaho umugisha bye